ndabizi ndazi umuntu aborerwa gutya ndazi ngo atembagara gutya ndazi ngo agenda gutya byose ndabizi mu bisanzwe nakoze sinoshobora kubiharura gusa ndibuka akantu kamwe ndiko ndataha hanyuma mbere nagiye ahantu usanga umuntu yahishe urwagwa hanyuma araheza aranyereka ngo soma ku ntango yari ataze haziko tuvuge rero hamba amaze kumpereza rero acavuga ati akira nakabakure nako wonywe bakure ikintu kandi nubwo nari nwa rero urumva ko byari bigoye siko nasunda abandi kuhinwa amaze kumpa yabakure rero ndibaza aho nayimarira abantu baza kubaza komeze gute bava bangaye uko urumva ibakurira amacupa 6 harimo amacupa 6 kandi naje nari yihuta mu gutaha byari bigoye gose ndagera nzanira agakombe rero ndabireke bashe banzanira agakombe ndakubitamwe hanyuma haragera gutaha rero hageze gutaha rero ndatambuka nibyo birakunda cyarashika ahantu biranka yuko nsubira gutambuka mpava ndaryama aho hantu mwijoro nagiye kuhava saa 6 z'ijoro nacitse nko mu masaha 3 gutyo murandaba iyo tugize nk'uwo tubura baraheza bakadufasha kandi bagakora ibitari bike uretse ko na radio televiziyo nabyo nibikoramwo ariko ugasanga bavyongereje gose bazanye ibintu bizimvye isanduku rimwe ryiza n'ibindi vyinshi vyiza bakabikora macana basaba rero bimirije kunterera isanduku iyo sanduku we barayibika amabanterere tumbe ndakora ibintu bizuba birafasha abantu bikabahanura ugasanga bifise akamaro naje ko bizakamye isanduku atemuzobona jewe iyo sanduku sindoyibona bakaba barampa ivyo mbonesha amaso iyo sanduku bakabika bagashingura ni hagere bakazoyizana bakazogira bati nubundi ko tuzagiye isanduku rero utuntu twari twarazanye kuri umuntu ibyo abantu bakazobanezera urumva ko bizo ari byiza apana kuza gugushigikira kandi watari ugiye atariho ngiri ubuzima tw'abayi muri Adrienne nukuvuga ari umuntu akunda kuganira yaraganira neza kandi yarakunda kunezerwa cyane kandi nta manyama yari afise mu bisanzwe yari umuntu ameze neza nubwo yiganirira ukumva yuko azana amajambo ameze neza kandi yubaka kandi nta manyama nta biki. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yaco mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaye ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nagiriye ibako ryo kwakira umwe mu bakina igikino caninde yarakunzwe cyane n'abantu baba mu gihugu ndetse n'abantu baba hanze. Jewe nakuze ndamukunda ndamuraba buri munsi kwa kabiri sinasiba ikiganiro cabo citwa Ninde kuri televiziyo nationale du Burundi. Reka ndamwakire tuza kuyaga vyinshi mutari mu muziko ndizera yuko kino kiganiro kiza kubaryohera. Mutama ndabaye ikaze. Ego murakoze cyane murakoze kumpa ikaze nanje ndanezerewe kubona muje tuganire ibiganiro bijanye n'ubuzima bwanje. Je nakuze ndabakunda muta murakoze kubunkunda. Ego narabarorera cyane ku munsi wa kabiri nabivuze ku munsi wa kabiri nategeze kuraba ikiganiro citwa Ninde kandi uri mu bantu nakunda cyane narakunda ibikino mwakina n'abakireko kandi n'abantu twabana mu quartier barabakunda cyane. Ego ubwo rukundo abantu baberetse reka duheraho nyene ubwo rukundo abantu baberetse mwebwe mu gitangura mwari mwiteze ko ibintu mukora bizogera ku rugero nk'uko tutangura gukora ntitwabona ko abantu bazodukunda nk'uko ndetse mbere ubu tubimaze mu gihe kirekire n'abantu benshi ahora akunda kumbaza ngo mbega none wewe ngo ninde wayikuyemwo iki nababwiye yuko ninde nayikuyemwo gukundwa n'abantu abantu barakunda turahwana bati twifotozanye ubumvise wari karakubwira ko kari umuduga warenganye abana batinyabo ntituzaramukije mu nyari unyene umuduga byamusabye gusubira inyuma nk'imetero zishika kwijana kugira ngo abana bandamutse dufite habayeho nico nakuye muri Ninde hama bamwe baravuga ati twifotozanye abandi bati tuguye n'agafanta ibintu bikagenda gutyo. Hari abantu benshi bakubonye muri Ninde gusa n'abandi bantu bakubonye mutu video wagenda urakina n'abandi bantu haronka utuvideo wakinya na Kacamani umuhisi twabuze tutanka yarakira umwana kubera iki Kacamani akigenda mutabandanije mukorana na Vincent vyagenze gute? Benshi bari baradukunze tukya tufite bari badukunze tukya tuntu ego vese twarakoranye imisi mikeya ariko havuye abiheba gukora ibintu by'amakomedi sinzi ibintu yaciye yimukiramwo
cyo gituma tutabandanije ho Kacamani apfiriye ntiyashimye kubandanya. Nta bandi basubire kubarondera barebe yuko mwokorana kuko benshi baradukunze. Abandi barabaturondera nyine baraturondera keshi twarakoranye n'abatari bake. Nk'ubu sinashobora no kudondagura mbere ngo nababare kuko ni benshi tumaze gukora. Ego gusa utwo tu video mukorana kubera iki mutabandanya mudukorana ngo tube twinshi kuko umenga haraho mukorana igihe nk'iki hama akagira igihe nimusubire kubandanya mukorana bigenda gute nimusubira guhuza mu nyuma canke n'amasezerano? Nta n'amasezerano tuba dufitaniye bo nyine bagombye kugaruka baragaruka, abandi haraho usanga babonye umenga ntibipasa neza bakabiheba kugira benshi usanga barabihevye kurazi yuko namwe mugira ngo murabizi kuko ibintu urazi yuko babigira bibaza yuko ku mbuga ngurukana mumenye bazokura amahera menshi bamara gusanga ataye ariyo rero bakabuca babiheba. Cyo gituma rero usanga haraho twakorana iminsi mike usanga babihevye abandi bakabandanya, hari n'ababandanya gushika n'ubu nuko bimeze rero. Akazi kose kama gafise inzitizi ntizigera zibura gusa umuntu aragerageza inzitizi ntizimuca intege. Muri runo rukino rwaninde canke muri tuno tu video wagenda urakora ni zihe nzitizi wahura nazo zikaguca intege ariko ukazigwanya ukabandanya urugendo rwawe? Muri ninde ikintu gikunda kugorana urumva kuko bijya byo bifatwa na radio televiziyo, amasanamu nibo bayafata, amajwi nibo bayafata, byose bakagira mu montage n'ibindi byose bakaheza bakabisohora, baraheza rero bakaduha agasabune. Hanyuma rero inzitizi ingorane usanga bifise rero mva kuko ibintu bisaba kwiyumvira, hari igihe mufata nk'ikintu mugiteguye bigasaba yuko uzuriyumvira akantu kongerwamwo akantu kojamwo ugasanga niyo uryamye mbere uravyutse kwiyumvira ugasanga uranabirose ugaheza ukavyandika neza. Ibyo birashika rero bigaca bituma rero umuntu usanga itironi nije rikuye neza nivyo rero. Je ndavye ahantu uba ubu impande y'urusengero kandi abantu bose bagukikuje bazi yuko uri umuntu ukunda gusenga. Ibintu bifatanya gute? Uri umuntu uja kuri televiziyo karyohera abantu, hari n'igihe ukina n'amanyanga ugakina uri mukina amanyanga kandi mu buzima busanzwe uri nk'umupasiteri niko nabivuga. Ivyo bintu ubifatanya gute? Urumva musanzwe sindi umupasiteri mugabo ndo umuntu ari mwishengero nyene kandi nkaba bisi bikorwa njejwe mwishengero. Hamutimbe burahezo kabifadikanya gute? Hari n'igihe usanga bakinye ibintu by'amanyanga, ari usanga bakinye bimeze gute? Mbega no umwanya wo gusenga ukura hehe? Mubisanzwe hari umwanya wo gusenga urukwawo uraharuye. Ni nkuko none ntuzi uko abasenga bongera bakarima. Barasenga bakongera bakarima, barasenga kugira bakora ibindi bikorwa. Naje rero ndafise umwanya wo gusenga ngagira umwanya wo gukora ibindi kanaka. Ubuti mbega ni kuki ushobora gukina ibintu by'amanyanga? Burya mu bisanzwe rero iyo dukinye ibintu nuko abantu batabiraba neza, ndabibira baraba neza. Iyo dukinye ikintu kibi mu nyuma twerekana ububi bwa kiya kintu, mbere tukerekana n'umuti w'uko abantu boreka gukora kiya kintu cyo kimeze nabi. Ushobora kubona ndiko ndakina naborewe, hinye naborewe nderekana ibintu vyononekaye kubera kuburegwa. Uraza kubona ibintu abantu kuri ubu natutse, uraza kubona ibintu abantu kuri ubu nagiriye nabi. Hanyuma rero ngashinda kwereka kandi ko atari vyiza ukwiye kubivamo. Numva rero nuko bimeze mu gikino nuko bigenda rero. Uvuze abantu uvuga ati ngo hari igihe nkina agakino naborewe. Je n'amatsikura amasene menshi ukina waborewe. Uyakina neza cyane nk'umuntu asanzwe akanwa ahubwo gacupa abifisemo experience. Ariko kandi nkabonera umukizwa. Naciye nibaza ati mbega warigeze kubukanwa bwa mbere uragaheba canke n'ubu umunya akatiro kabuze urakubita kakagode. Akayoga gaheruka guhonyura mu kanwa kanje mu 1998. Niho ngira ngo inzoga yanyuma yahonyoye mu kanwa iwanje. Ubu ntari rasura gukandagira yo rero. Hanyuma rero sishobora gukanwa rero. Iyo ndiko ndabikina naho umva ko nabibayemwo ndabizi, ndazi umuntu amere aborerwa gucya, ndazi ngo atembagara gucya, ndazi ngo agenda gucya, byose ndabizi. Ubwo tugira kuro tunakibura n'abantu banywa inzoga. Nakaye kantu wigeze gukora wanwe inzoga uravuga ati ibi bintu inzoga zinkoresheje reka ndabihebe? Mu bisanzwe nakoze sinoshobora kubiharura, gusa ndibuka akantu kamwe ndiko ndataha, hanyuma mbere nagiye ahantu usanga umuntu yahishe ubwo ugwagwa, hanyuma araheza aranyereka ngo soma ku ntango yari ataze haziko tuvuge rero. Hama maze kumpereza rero acavuga ati akira nakabakure nako wonywe bakure ikintu.
kandi nubwo nari wa rero urumva ko byari bigoye siko nasunda abandi kuhinwa amaze kumpa y'abakure rero ndibaza aho nayimarira abantu baza kubaza komeze gute bava bangaye uko urumva ibakurira amacupa 6 harimo amacupa 6 kandi naje narihuta mu gutaha byari bigoye gose ndagera nzanira agakombe rero ndabireke bashe banzanira agakombe ndakubitamwe hanyuma haragera gutaha rero hageze gutaha rero ndatambuka n'ibyo birakunda cyarashika ahantu biranka yuko nsubira gutambuka mpava ndaryama aho hantu mwijoro nagiye kuhava saa 6 z'ijoro nashitse nko mu masaha 3 gutyo nuko byari bigoye nikangwira nsubira gufata urugendo ndaza ku kantu urabona ko katanezeriye cyane n'uturi nto kwirana ndondagura uko umuntu anywa inzoga usanga kaze cyane mu byavuga n'ibindi byinshi kandi bikamara n'amahera urabimenyaga biramara n'amahera bimara n'amahera ko umaze kuboregwa ukanwa ucukenera izindi ko ziguma ziza iyo n'amahera bari karagenda numva rero n'ibintu bitari bikereye uvuza ko kantu kuko waryamye ahantu sinzi ko hari mu vyatsi sinibuka ko hari ninde nigeze kuraba sinibuka ko ari mwebwe mwanko murayikina ariko numwe muri mwebwe cyangwa akaba ari wewe yaryamye mu vyatsi aranakura n'ishati ayimanika ku vyatsi yibaza ngo bijya bihora bishika byarashika byarashitse nanyoye kanyangaro byo byagombye gushika Nagomba kugenda kumanika inimuze aho nshitse nubwo twari kumati woya niturashika we ngo tugende rero birashobora gushika nubwo bidashika keshi birashika oya gusa ndavye ubukino mukina muriyumvira cyane kandi ikindi ciza nuko mwiyaranja kumpera mugenda muciye n'umugani yego abarimwo icigwa muri uko kuntu mwigisha abantu nta bantu bakomakomeye usanga barimo barabafasha ego RTN birabafasha nabandi bantu usanga bakomakomeye mu gihugu ugasanga ari ukuboko bashiramo ego barabikora nuko nyine batabikora keshi nubwo batabikora keshi kuko nkaje urumva uretse ivyo Chanye bajya banyinisha ndafise umurongo wiwanje kuri YouTube witwa Deo Munyarentwe nze nibutse amarero kugira nshire ku bintu by'iwanje rumva kubisaba uburyo navyo no kwishoboza jewe nyine bishi bakubahara kubakunda kumfasha bakanterera hari abaterereye muri filime yitwa Indanzi hari abaterereye muri filime yitwa Budema n'iyindi urumva rero baranterera nukuri baramfasha mugabo rero ntibishemeye cyane kuko abantera bamaze kugira nka zindi zitatu nyine yizo cyanye zitatu muzomaze kugira ariko usanga batanderera cyane nagomba kubatereza n'ubundi nyine ko bariko baranyumva ko bazobiraba bariko bararaba banterere kuko kituma dusaba ko baduterera murandaba iyo tugize nk'uwo tubura baraheza bakadufasha kandi bakakora ibitari bike uretse ko na radio televiziyo nabyo nibikoramwo ariko ugasanga bavyongereje gose bazanye ibintu bizimvye isanduku rimwe ryiza n'ibindi vyinshi vyiza bakabikora ngaca barasaba rero bimirije kunterera isanduku iyo sanduku we barayibika amabanterere tumbe ndakora ibintu bizoba birafasha abantu bikabahanura ugasanga birafise akamaro naje ko bizakanjugira isanduku atayumzobona jewe iyo sanduku sindoyibona bakaba barampa ivyo mbonesha amaso iyo sanduku bakabika bagashingura ni hagere bakazoyizana bakazogira bati nubundi ko tuzagira isanduku rero hari utuntu twari twarazanye kuri umuntu ibyo abantu bakazobanezera urumva ko bizo ari vyiza apana kuza gugushigikira kandi watari ugiye atariho ngiri bijyo urumva yuko ego nibaza ko biri no mu bintu bibabaza cyane kuko akenshi birakunda kuba ugasanga ubuzima mubayemwo si bwiza cyane ariko iyo mu buzu umuntu abantu babaseruka ko bakaba benshi cyane yego kandi nabyo niba byari byiza ariko barakwiye no kubiduseruka ko tutaragera kugira gusezera yego uvuze ikintu cyo gusezera cengi numva no cangira ko ndakubaza umuhisi twabuze tutanse Adrienne n'umuntu mwakinanye ninde imyaka myinshi cyane ndashaka kutubwire ikintu kimwe woba wari umuzi ko Adrienne ubuzima mwabanyemwo bwari ubuzima bwari bumeze gute ubuzima twabanye muri Adrienne no kuvuga ari umuntu akunda kuganira yaraganira neza
kandi yarakunda kunezerwa cane kandi nta manyama yari afise mu bisanzwe yari umuntu ameze neza nubwo yiganirira ukumva yuko azana amajambo ameze neza kandi yubaka kandi nta manyama nta biki nta rusaku nta nzigo yari umuntu ameze neza cane ego hari inguvu urukino rwa ninde go bagwaratakaje mu gihe agiye canke umuvuduko uracari wa wundi nyene mu gihe agiye abantu niko biyumvira ariko rero uko bimeze naje harambaza ngo mbega ngo nimava ngo bizogenda gute oya bariho barahari barahari kandi gusa nuko iyo batarabamenyera iyo umuntu bataramumenyera nubwo akini ikintu babona umenga sico bacibaza ngo gukimana nako gukimana nako ngo byari kuryoha cyane ariko barihenda abantu dufise bashasha barazi gukina kandi bakina neza ego mwari muvuze ngo hari abantu baza bakabafasha bazi bino bintu vya YouTube ngo bagomba babikore nk'amafaranga menshi ariko bakaca basanga ayo mafaranga ntayarimwe kumbure bakaca babiheba kandi nawe kakanya urafise YouTube yawe ndayifise nawe rero vya bintu babandi biyumvira vy'amafaranga ngo arimwo warayasanzemwo misanzwe ntayarimwo ego benshi barashobora kuyaronka nk'abagisanga bafise nk'ama views arenga 100 baje barashobora kuba bafise amafaranga ko biraboneka hariho n'abakwiza umuriyoni bajya no vyemera ko bafise amafaranga ariko abo bageza kuri 5,000 6,000 bingahe ni bisanzwe kandi naho nyene kwashika kuri 5 6 naho nyene n'intambara hari usanga arize kutuntu n'amezi atana gahera bimaze kurabwa n'abantu 100 canke amajana 200 ndabibona ndabiraba ego nuko bimeze ariko haro basi dukeye tuza tugasahiriza ego turaza dukeye nyine tugafasha rero nta twari bwabone kikuna acano yanje baciye bayihagarika sinzi ibintu vyaguyemo ego hari ibintu vyaguyemo kandi yarigeze aho yari guhimba nyine hari hamaze kuca ku $2 tugera ku 50 natungana nimwabajije cabitumye narabajije abantu bariko barabigerageza ngo baraba ariko gusuka umusi ntibiratorega umuti ubu rero nturi kurakora yandi ma video ndayakura kuko ndayakura nabi sinihuta kuyashirako nimo maze gushirako filme zibiri namaze kuzitegura neza ndakunda gushira zishirako murako ari ngorane nshirako nyine utuntu tubaye nibaza ko ari uburyo bwa security itari securize neza sinzi ibintu bavuze ngo byo bitanga ADSS sinzi umuntu yakreye konte yiwe yacafata iyo ADSS yaca yishira kuri iyo biracaboneka rero ko mfise ngo konte zibiri na ADSS imwe bakacabona umenga biragoye niko babivuga simenye reka twizere yuko abahinga barimo barabikurikira bariko barabikurikirana bizogenda neza abantu baragukunda cyane iyo barankunda nuko baragukunda cyane sinza kubavuga nawe reka tujero ku bantu bari hanze ndakunda kubona amastati bagushize ko bagupibya hagiye hatandukanye mbega biherera mu kugupibya canke haroho akantu nabo baheza bakavuga ati mutama hari igitega natumarara ari akanyama basi nibarabigira bo hanze nibarabigira gusa ndafise umuntu asanzwe ari inshuti yanje we urumva ko ari inshuti nyene we waragerageza imwe n'abakunzi ufise gamuta n'abakunzi ufise biherera ro ku mastati n'amastati nyene bashikindi muri muntu yari hanze n'umukenyezi umwe geze kurungira 100 gavuga ko yashimye indirimbo yanje indirimbo yitwa ico kwirata ngo kwirate ko wamenye Imana ni wirate ko wamenye ufise ubutundisha ufise ubwenge wirate ko wamenye Imana uvuze ku ndirimbo nibuka ko haro indirimbo z'abasani bagiye batandukanye maze kujamo arizo maze kujamo ariko hariho na gwanje rero izo mabo maze kujamo sinazibuka simza ngo ndazimenye neza mugara maze kujamo nkazi kuri 3 menga zishika kuri 3 ijya anyango ngo yobo ego ijya narayigiyemwo none mutana kubaza ijyanye ko hari ngumukobwa w'igisusu kinini ujya mukobwa wewe nta ngorane yaguteje jya mukobwa urumva ko yatantera ingorane kuko haci nyine nakubwira hacirekana ko ari ibintu nyine bitari byiza ko nakomye nduru nyene byari byiza cyane nabishima ko urumva ko byari ibintu babaje cyane kuko biyakoze urabona ko bitari bisanzwe abantu ubwo bibajije ati ngo kite gisusu hakibonye uravuga ati igisuso ni ryambere ndakibonye mu buzima ati yo ibintu birabaho nakomye uruko ayize bitari byo bwa yerekana igisusu kandi ari ibintu bizobona ko niko Imana yamuremye niko yamuremye niyihindure mugora impuzu yambaye zagira ngaha gutya si igisusu gusa yerekanye kugira ngo mu kibano ku bantu bakuzi yuko urumukizwa barabitahura yuko ugiye mu video nkijya
abarakazi canke arabavuga ati oya Mutama ajya video ntiwari kuyemera bigenda gute barabitabura mugari abantu bavuga ati oya ntivyari bari kujamwo hajya ahantu kwandi hari ababivuga gutyo kubera bataratahura kimwe nakubarira hari bavuga ati ntiwari kuborerwa kuriya urumva ko byo ni beshi n'ibindi byinshi gutyo ariko nibaza yuko ubasiguriye barabitahura ko arakazi bamwe baraheza bakabitahura kuko nibaza yuko iyo mukoranye nabo hari ikintu baheza bakagusigira kenshi barasigira baheza bakasigira kandi uzakafana nyine uburo muri iyi misi uriko dutunganyiriza iki abakunzi bawe twitega iki mwitega indirimbo ngiye gusohora indirimbo ishika kuri 3 indirimbo ishika kuri 3 ari indirimbo yitwa ndagushima mana nzohora ngushima nzokwama ngushima ivuga nzokwama ngushima hari indirimbo kandi nakuye mu gitabo c'indirimbo z'abakizwa ivuga ngo twigumanire na Yesu twamana imisi yose hanyuma ivyo mbere nkaba nabisabwe n'umwuzukuru umwe abantu baramaze bati ufise abana bangarike kabira ko ufise abana 9 abwira nabuzukuru bashika 20 na bangahe barenga 20 umwe yaciye ambwira ati rero sugukuru dukoranye twese turirimbana indirimbo amaronje ndatombora baca baraza twaririmbiye ngaha nyene misi zaragiye kuzosohoka none uzoga umuririmba ama gospel indirimbo z'Imana gusa ntazi urukundo uzoririmba cyane ko ufise madamu mwiza mvuye ko ndamukunda umuririmbire akarimbo k'urukundo nyene mwahuye atanu dufanga na duke uraronka akuguma hafi arakwemera nimwe ndaguha imirongo uzomuririmbire umushimishe nivyakunda rero ngira ngo nzoheza ndabikore nabizobona bishobotse hamwe nkaronka n'uburyo kubikora uko bikorwa n'amahera navyo nzobikora ko ahubwo nzobikora nshimira Imana ko yamumpaye tukatubanye igihe kirekire turi kumwe tigeze gutera intuzi ingorane canke ngo dutere ibintu bitagira ikimazi ivyo ngira ngo no bivuga mu kibano hariyo ibintu usanga umuntu bamworohereje kubera ari umustare ugasanga nk'imoto hari nk'umumotare avuze ati ko ari wewe ca ndakugabanya canke ndaguha akadeni vyoroshe kuko ndagukunda namwebwe birabaha ivyo bintu akadeni barashobora kukampa n'ukuri akadeni barashobora kukampa hari n'ubu bashobora kunyunguruza n'ukuri birabishika bakanyunguruza nko mu gisagara akavuga ati mata wese nokuri gati wese nakurihisha ivyo horabishika n'ukuri niyo ndacavuga ati je ndi ku kazi wavuga ati ndi ku kazi kabona mutawe ari ku kazi abari ku kazi kiwe nyene barabigira nko ari bakeya barabigira ndashaka ubwira akajambo nk'umuntu yoba yakuze agukunda gukurikirana kandi afite ahantu amaze kwishikana gusa ugasanga arakwiye kugufasha ikintu ndashaka ugire nk'akajambo wo musigira nivyo vyabindi navuga urumva nabihereye ko burya hamwe nabivuze nti benshi barakunda bakaza kuzodufasha turi kuntuze kumviro canke twapfuye kaza gufasha mu vyimba wanje nabivuze ivyo ariko turakenera ko badufasha nk'ubu mbamaze gukora ibintu bitari bike hari abantu bakunda ijambo ry'Imana hari abantu bakunda ibintu by'iterambere bakaza tugafashanya tugakora ibikorwa bimeze neza hama bagaza bakama gafasha bakamba intererano yaramye irahari benshi baranterera kandi nabivuze nubwo bakiri bake mugabo hari abanterera mvuze ngo benshi baranterera oya mvuge nti hari abanterera yego nuko bimeze mbona abakuru umukuru w'igihugu usanga yaba mwabonanye iki hari ikintu amaze kubafasha umukuru w'igihugu mukuru w'igihugu aradufashije nyene yaradufashije gira akajambo kamwe rero umusigira n'icubahiro umukuru w'igihugu urumva wewe akajambo numubwira ntadufasha muri bike adufasha no kudutwara neza ngira ngo naho nyene abadufashije urumva ko amaze kudufasha ko atari bike hanyuma rero hamwe byo bashoboka rero azamfashe nkore agafilime udufilime nka 2 canke 3 filime 2 canke 3 yazobakoze cyane kandi ndamwizigiye yego azobikora yego asanzwe bikorera twebwe abajene nkeswe mwebwe abatamerika kubikora yamweho nuko abazi nyine ko muzo kora n'ibindi vyishimwe tugakubakorera amugana ndamwizeye ko azonkorera yego yazokora ibindazi bizomushikira kandi azobishira mu ngiro turamwizeye cyane mutamareka ndabashimire cyane rero ku kanya mwaduhaye niko murakoze sezera abakunzi bawe ndabasezeye bakunzi banje ndabasezera ngira ndabibutsa icano yanje umurongo wanje umuhora wanje ni Deo Munyare
ntwenze nibutse ntimwibagire gushirako subscribe bishireko n'ibindi biba bine banasharinge n'amajeme menshi bashireko n'amajeme menshi banasharinge yego mutera imbere okay reka ndagushimire cyane we muntu wafashe umwanya wawe ugakurikirana kino kiganiro kuva gitanguye gushika kirangiye aho uri hose wubahwe big up on yourself